Wiyumvira ko abantu bakwiyumvira gute? Je niyumvira ko abantu biyumvira ngo ndagara kandi atari ivyo kubera ko ndahoze kubera mpoze bace biyumvira ngo ndagara ariko sivyo. Izi filime zanyu ziba zifise ahantu zigarukira ugasanga donc ndaguye nk'akarero nk'Ibujumbura ugasanga nakarakwirikiranwa cyane muri ino quartier iyindi quartier niho mukurikirana wowe ni kubibona? Ego ico kintu kirahari ariko ubu kiriko kiravaho Imana ishimwe. Yes bakunzi ba open mic turi kumwe na Fanny Lavine sinzi n'ayandi mazina. Amazina y'abavyeyi ni Uwimana Farcine ako kino gihe benshi munzi kuri Fanny Lavine n'ayandi yandi atandukanye. Fanny Lavine ninde mu majambo make mwidondoro? Fanny Lavine ni umurundi kazi akina akongera akandika amareresi. Oya ntiyubatse. Ego ivyo tubona si ivyo cyane byagute tubona kumwe n'umuntu wibarutse ibintu nk'ivyo n'ibindi. Bijya muri ko murabona ni filme ni série yitwa umupfakazi iriko iragenda ikurikirana kunzo kino gihe. Ego Fanny Lavine yatanga gukina filme ryari? mu 2018 2018 muri fin. Hari agashimwe uheruka gutwara wari umaze kugira kugahiganwa inshuro zingaho kabura byagenze gute? Jewe rero Imana yarangiriye ubuntu nta gashimwe ndigira mpiganirwa kuva ntangura ngo ndakabura igihe cyose kuva ntangura ibintu bya filme ngiye mu mihiganwa ntegeza gutwara agashimwe. Nje ndabishima. Wiyumvise gute ujya munsi wa mbere nyene utwara agashimwe ka festival wewe kubwa wavyakiriye gute wiyumvise gute donc ko? Naratangaye cyane kuko sinenzi nyene yuko hageze ko ntora ibihembo gusa nyine naratangaye narumiwe donc. Fanny Lavine yibaza ko abantu boba bamwumvira ko gute? Yego ko baba banyumvira ko icyo kibazo kiragoye mu buryo bwawe ubona nk'abantu nk'akare bashaka ati Fanny Lavine ngira yoba ari nk'umukizwa kijijwe canke yoba saragurika ibintu nk'ivyo wowe yumvira ko abantu bakwiyumvira gute? je niyumvira ko abantu biyumvira ngo ndagara kandi atari ivyo kubera ko ndahoze kubera mpoze bace biyumvira ngo ndagara ariko sivyo. Indoto wari ufise ugitangura mu bijanye na sinema n'ubu nizo ndoto ugifise canke warazishitseko canke? Indoto rero uko utera intambwe niko n'indoto zitera zaguka. Ego je novuga indoto nari nifise kuva ntangura filme n'ubu sindazigera kuko nashaka kuba international ako ndumva nigenze wa narabaye international ko hari izindi ndoto zigera kura cyane. Inspiration yo gukina ni wahe umuntu avuga ati je uyu muntu nico citegezo canje muri sinema muri mu kirundi bavyitanga iki sinema amareresi uvuga ati je uyu muntu ndamubonye ndabona yuko niwo muntu bifatirako? Oya nta numwe inspiration jewe wanje ni iri muri jewe nyene. Kera ibintu vy'amareresi bigitangura mu Burundi tugitangwa kubibona vyatanguye kera hariho Joseph Josephine hariho Mugisha hariho nandi mareresi abantu bagiye kina amareresi nicaye ikintu kijya gihe vyari navuga ko vyari hejuru cyane. Nicaye ikintu ubona bo bakoze baba barashitseko uvuga ati jewe nka Fanny mfataganyije n'abandi ndaje gushikaho kuri kino kintu. Bon ikintu nshaka gushikako baba barashitseko abo nshaka gushika kuco Leonce yashitseko nk'irya filme ya Leonce Gitorenga urabona ko yabaye filme idasanzwe ku isi nyene abantu bose barayimenya kandi ari filme imwe nyene iragira nyene ibintu bidasanzwe. Ego ndakeneye nanje kubona ndiko ndakoresha abazungu muri filme zanje kubona nyene ego ibintu nk'ivyo ego hamwe filme yanje message donc yaciye muri filme yanje yumvwa n'isi yose. Akazi ukora ka minsi yose ni kajya kamareresi gusa cyane? Niko konyene. Ubona kajya kamareresi je nibaza ko wowe ufise nkandi mafinansima canke birakubeshaho? Kugeza uyu mwanya nibyo bintu nkora vyonyene ariko si navyo nshoboye gusa kuko ava yaho cyangwa itangwa n'amareresi narakora ibintu bijanye na fashion uretse ko n'umuntu ashobora kuntuma nkabimufashamo mugabo akazi nkora na ka film kuvuga karambeshejeho nibwo burana n'uburamuko niko kazi kanje nta kandi kazi kanje nyine sinovuga ngo kambeshejeho nabi cyangwa neza kuko nshaka kubaho siko mbayeho kandi
simbayeho na nabi. hari ibintu byinshi byavuga yuko ngo Fanny Abeli Nduwayo nyine ukomenga ni ibintu vy'amabifu nde n'abandi bakina amareresi nivyo canke sivyo canke ni base sivyo kandi si beze ni kwa kuntu abantu umuntu arashobora kwiyumvira ikintu akaca yumva umenga nico akaca agipibliya akagisamiriza mu bantu urabona akaca bagifata sino sivyo si beze kandi nta nungwanko ruhari. waragiye mu Rwanda warabonye iziya filme zabo umuturanyi bamenya City Media urabona karite zabo za image ukivayo waravuze yuko batabarusha gukina ariko tuvyimeranye vy'ukuri filme zacu z'indundi mu bijanye na karite ziracari hasi nicaye ikintu wize hariya. Ikintu nize nibwo buryo turaronka uburyo bw'amamateriel meza kandi n'ubundi agisubiyemo ntibadusumbya gukina ntibadusumbya kwandika filme ariko baradusumbya mu materiel meza baradusumbya n'ukuntu bo vyoroshe kugira amamega si kuvuga ngo biroroshe kuyaronka ariko ukuntu mega zariya zikora sico kimwe nini ngabona nuko batanga ya WhatsApp gusa na Facebook ariko hariya amamega uyakoresha hose umva ni YouTube ariko ino urashire ikintu kuri YouTube ukaca ubona umuntu yagiteresheje yashize kuri Facebook nta muntu azoje kukirondera kuri YouTube kandi yakibonye kuri Facebook ico gituma rero nivyo bica bigorana kugira turonke n'uburyo bwo kugura ayo mamate meza kuko duca ducika intege vuba. nka wewe nicaye ikintu wosaba mu bintu vy'amareresi uvuga ati jewe ndatakamba bigenda ukuntu igihugu cofasha igihugu ico comfasha icyambere cyo kintu cy'amamega bacigeko ariko kandi haribeho na competition y'igihugu mujanye na film yego nkuko kuntu bana festival turazi uko ari nyine si iby'igihugu ariko mugahabayeho nka competition y'igihugu byo nabyo dufasha kabuze iti asha igihugu rero kiradushigikiye kirabifise mu ntoki. Arakabanza ushaka kukubaza mu bintu bijanye n'amareresi mu Burundi biri kubiri hariho ireresi bita after piripiri yari ya Patrick wa kera sinzi uko yitwa yari ya kera donc hari kungene izi filme zanyu ziba zifise ahantu zigarukira ugasanga donc ndagwe nk'akarero nk'Ubujumbura ugasanga nakarakwirikanwa cyane muri ino quartier yindi quartier niho mukurikirana we ni kubibona. Ego ico kintu kirahari ariko kiriko kiravaho Imana ishimwe kuko ndibuka nko mu myaka 2 iheze twebwe bahariya muri no wumva ati ni filme de quartier umenye uko ari filme zo muri quartier muguka cyumva zindi zariya handi kandi bo bagiye du short movie kandi n'abafollowers bafise kazoba nizo filme donc nakanurumva cyo nyine umenga ni ibintu by'imice kubiri ariko ndashima Imana ubu biriko bigenda biza kuko bera ko nkanje ndafise abafanzi hariya na bahariya muri ntuze yabo se bariyo urumva ucubona yuko hari ahandi hantu biriko biraza kuko nakakubajije ivyo biri muri filme no muri comedy birimwo hariyo comedy nyene za hariya nyene muri nord na akaba ariyo ni zino ego nico kintu nanje nayifise amatsiko mvuga ati fuko ndagikubaza numve ko ico kintu kuko kubugitahura ubukibona ico kintu kirahari kandi dukwiye kukinesha twese tukaba umwe tugakorera hamwe no tuzotezanya imbere kugira bariya anya bashobore kwigisha abandi hama twese tukagira ku murongo umwe tugateza imbere igihugu cacu. Fanny afise umukunzi oya donc ntibubatse nta ufise kubera iki kubera ko mfise nanje sinzi gituma atamfise. Fanny akunda iki kuvyerekeye iki muri rusangi ndakunda Imana yego hama inyuma y'Imana naho ndakunda amafaranga yiwanje apana y'abasore bazo ibintu vy'imanager kuko kudafise umuntu akumanaging mu bintu bijanye n'amaseri yawe ntaraboneka amanaginga apana uwuma amafaranga ukumanaginga guhama amayide akaguhereza n'amahera hanyuma nyene numva ikintu kigakura cyane cyafana uwo mayide nuvuga arahari uwo duhana amayide arahari mugabo uwuma amafaranga nawe hari wiba ko vyose kuva kunanga
byose bigira ndagushimira murakoze cyane.